Kuri wa gatanu igenekerezo ry'icenda Nyakanga niho kaminuza y'imboneza muri Afrika y'ubuseruko East African Leadership Institute yatanga impapuro z'umutsindo ku mikangara 350 bo mu bisata bitandukanye vy'iyo kaminuza. Umuyobozi mukuru w'iyo kaminuza mu gisata c'Ingozi Ndayikengurutse Ernest akaba yakeje iyo mikangara ku ntambwe bateye mu buzima, yongera keza n'abarezi bafashanya mu gutanga indero y'akanovera. Yasavye iyo mikangara kuja gushira mu ngiro ubumenyi bakuye kuri iyo kaminuza, babe abironderera ubuzi bongere babuha abandi, hanyuma babandanye biga gushika kure. Intumbero ya EAR ubwa mbere ho murabona ko EAR iri mu ntara z'uburaruko bw'igihugu, no kuvuga turi Muyinga, turakorera Ingozi, hano habereye ibi birori, tugakorera no mu ntara ya Kayanza. Intumbero ubwa mbere nuko dupfunyiriza urugendo abanyeshure baba bava muri izo ntara, usanga bagira ibibazo byo kuja kurondera ibisata mu makaminuza asanzwe arangurira imirimo y'Ubujumbura. Ivyo rero bigatuma bashobora kwiga ku bwinshi, abahora bananirwa kuja Bujumbura bagashobora kwiga hano. Hanyuma yindi ntumbero nuko dushigikira igisata c'indero mu gutanga indero y'akanovera, tugaha amahirwe abanyeshure benshi kwiga, gutyo niko baheza bakaronka ubuzi, bagateza imbere imiryango yabo, bagateza imbere n'igihugu, eka mbere bikabaha no kuzoshobora kuja kurahura ubumenyi mu makungu. Ubwa mbere nk'uko twagiye turabivuga mbere yuko bashikiriza izo mpamyabushobozi, twababwiye tuti izo mpamyabushobozi murazironse, ariko sizo zibagira ico muri, ahubwo ikibagira ico mutegerezwa kuba n'ubumenyi twabahaye. Rero tubatekerera impanuro yuko bogenda bagakoresha ubwo bumenyi twabahaye mu buzima bwa misi yose. Uno munsi turazi ko benshi bakunda kuvuga ngo nta buzi buhari, kuko benshi bazera ubuzi kuri leta, ubu bakaba badashobora bose kuburonswa na leta. Rero tukabahimiriza kwihangira imirimo, bagashobora kwironderera ivyo bakora, kugira ngo ntibazerinze ngo bambe barayerera basaba ivyo bashoboza kubaho, ariko bibesheho bonyene. Iyo niyo mpanuro nyamukuru twabatekerera. Turafise igisata novuga kijanye n'ivy'ubutunzi, faculté des sciences économiques et de gestion, tukagira igisata c'ubu buhinga bwa none arico twita faculté des sciences et technologie. Ico gisata rero kigenda kirimwo tundi dusata kuri bamwe batora ikibazo kibaho uburenganzira bwo kuja mu makaminuza no kubo cananiye. Tukagira n'ikindi gisata no kwita iciterambere rusange, développement communautaire. Tukagira n'igisata cyo guhanahana amakuru mu bijanye n'iterambere, faculté des sciences de la communication. Dufisemo agasata kamwe, donc communication pour le développement. Hanyuma tukagira n'igisata kijanye n'ivy'amagara y'abantu, harimo ico twita santé publique. Ariko rero turategekanya muri kazoza kuzokugurura n'ibindi bisata kugira ngo dushobore guha amahirwe abanyeshuri benshi. Murazi ko hariya muri poste fondamentale usanga bize ibitandukanye, tubaha amahirwe nabo gushobora kuronswa inyigisho za kaminuza. Waserukiye abavyeyi Ambassadeur Wirinyamitwe akaba yakengurutse utwigoro leta ishira mu gisata c'indero, yongera ashimira batanguje iyo kaminuza iri kifasha urwaruka rw'igihugu, ashasaba abaronkejwe impapuro z'umutsindo kubandanya biga bongere baze baritabira n'amahiganwa aba muri Afrika no kw'isi yose mu kugaragaza ubumenyi baronse. Nayo umuyobozi ajejwe inyigisho mu bushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi ari nawe yaserukiye umushikiranganji Cimpaye Barthelemy yakeje uburongozi bwa kaminuza ku ndero y'akanovera bariko baratanga, ashasaba n'abafasha gushigikira iyo kaminuza mu kuramurira igihugu. Nawe yakeje iyo mikangara ashabasaba kubandanya batera intambwe mu kwiga kandi bagume basoma ibitabo kugira bahakure ubumenyi bukwiye buzotuma baja no guhiganwa mu karere, babe abironderera ubuzi bongere babutange, babijisho ry'iyo kaminuza. Akaba yamenyeje ko ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi buzoshigikira iyo kaminuza mu rugendo barimwo rwo kuramura incabwenge.
abaronkeje impapuro z'umutsindo bakaba bakenguruka intambwe bateye mu buzima bakamenyesha ko bagiye gukoresha ubumenyi baronse kugira biteze imbere bongera bateze imbere igihugu. Ibirori bikaba vyarangijwe no gutanga ubushimwe ku banyeshure babaye abambere mu bisata bitandukanye aho baronkejwe urupapuro rw'iteka hamwe n'akabahasha.